Abarimyi bo muri zone Rwisabi basaba ikigwanagesa kubariha amafaranga ahuye n'umwimbu wabo bayishoyeko bari mu migwi ibiri kubw'isoko ryacu mu barimyi baba muri zone Rwisabi. Umugwi wa mbere nuwo barimyi bashoye ibigori bitarenga ibiro 100. Abo gushika uyu munsi nta n'igiceri na kimwe barapfa baronse kuva bashora umwimbu wabo mu kigwanagesa. Umugwi wa kabiri ugizwe n'abarimyi bashoye umwimbu mwinshi urenga ibiro 100. Abo nabo ikigwanagesa kikaba kimaze kubariha igice c'amahera kibafitiye. Nk'uko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha, abo barimyi bararindiriye ko ikigwanagesa kibariha amahera kibafitiye barabura. Ubu bakaba basaba ikigwanagesa kubaha utwo dufaranga, ubona ko hasigaye indwi imwe ngo barungike abana kw'ishure. Bashaka gusaba ikigo kijejwe kwegeranya umwimbu anagesa kuturosa udufaranga twacu umwimbu w'ibigori twashoreye, ariko tukaba tutararonka udufaranga kuko barabona yuko igihe co kugura ibikoresho cageze, ariko ntitubona birashoboye kuronka amahera yo kubigura kubera yuko bataduha amafaranga y'ibigori vyacu bashoboye. Mu gihe rero iki kibazo c'abarimyi bashoye umwimbu wabo muri anagesa ariko bakaba batararonswa uduhera twabo kivugwa hirya no hino, isoko ryacu rimenyesha ko bafise amakenga ko ico kigo coba carasohoye ayo mahera, ariko abo yashikiyeko bakaba bariko bayakoresha ivyabo, ari naho bahera basaba ikigwanagesa kuva mu gacerere kikabaha umuco, niyaba itaratanga ayo mahera naho ikababwira aho ikibazo kiri n'igihe izoyatangira. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Joseph Nduwimana arongoye ikigwanagesa ku rwego rw'igihugu kugira ngo atange umuco ku makenga y'abo banyagihugu.